Turi muri komine y'Amabayi mu ntara ya Cibitoke, igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2023. Nkuko muriko murabibona, iyi ni inkuru incamugongo, inkuru ibabaje, aho imvura yaguye muri komine y'Amabayi kuva igihe c'amasaha y'8 gushika mu masaha 11. Imvura yari nyinshi cane, aha mubona rero turiko turabereka ku masanamu, ni ahahurira imitumba ibiri, umutumba wa Gafumbegeti na Rutorero, aho abantu benshi bakunze kwita mu Rutabo. Aha ni mu Rutabo rero muriko murabona aya masanamu, aho imvura yashoboye kwonona ibintu bitari bike. Amazi murabona ko ariko araca mu mazu, aca hirya no hino, biriko biraca ku magroupe ya WhatsApp menshi atari make, na cane cane ngaha nyene Imabayi, aho hari n'ayandi makuru ariko avuga ko hoba hariho n'abimaze kwitaba Imana amazi yasanze mu bisimu, kubera ko imvura yaguye ari nyinshi kandi yaguye umwanya usa nka muto, ugaca uzana umuvuduko udasanzwe w'umuvo. Iyo mivo rero yaciye itembera mu bisimu, abari bariyo, hari amakuru avuga yuko hoba hari abo amazi yaciye afurirana kubera ubwinshi bwayo yabaye menshi, niwagerageza ngo ase nk'uwuvayo yamusuguma agasa nk'uwusubirayo. Rero amakuru ya vyose nibaza ko tuzoyabamenyesha ku munsi w'ejo, twamaze kumenya neza ido n'ido ry'ukungene ibintu bizoba vyagenze. Rero imvura yaguye, namwe nivyo mwibonera, itari nke. Murabona amazu yamaze kwononekara aha. Hano nobamenyesha ko babirungitse, imvura yari bwahite, yari ikigwa. Maze kwononekara rero, nkuko biguma bica ku magroupe atandukanye ya WhatsApp, si bike mwavyumvise ko hoba hariho n'abantu bahasize ubuzima. Rero bakunzi ba Mabayi Media TV, ni inkuru y'umubabaro, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru novuga iteye agahinda, nkuko namwe muriko murabibona. Turahojeje aboba batararonka abantu babo bakiri bazima, turahojeje kandi naboba batwawe, ibintu vyabo vyatwawe n'iyi mvura yabaye nk'isegenya ngaha muri komine yacu y'Amabayi. Rero mubandanye mudukurikirana, ku munsi w'ejo turashobora kuzobagezaho amakuru ya vyose y'ukungene ibintu biriko biragenda ngaha muri komine yacu. Ariko kandi ntitwokwibagira kubaterereza amasengesho, abakunzi b'Abanyamabayi, abakunzi b'Uburundi. Komine ibuze n'igihugu kiba kibuze. Rero mubandanye musabira abenegihugu bo muri aka gace, ahantu hahurira imitumba ibiri, umutumba wa Rutoro na Gafumbegeti, na cane cane abantu baraha, na cane cane abantu batarashobora kuronka ababo bari bavuye muhira bakomeye, batarashobora rero kubaronka bakiri bazima. Nuko rero nahejo, namwe mubandanye mudukurikirana, inkuru zose muzozumva neza ku munsi w'ejo. Murakoze.